Pas citer tous les leviers qu'il a énumérés, mais je voudrais juste revenir sur le premier levier qu'il a évoqué, refuser la désinformation. Ce qui me ramène à poser une question à Madame Dorian, secrétaire nationale chargée de la communication. Nous sommes à l'approche des élections de 2027. Quel rôle les leaders d'opinion sont-ils appelés à jouer dans la préservation de la cohésion sociale en période électorale? Murakoze cyane. Ndashimye ko bagumye bagarukako, c'est un sujet d'intérêt international. Aucun pays n'échappe à l'émergence de ces espaces parallèles de débat. C'est démocratique, c'est ouvert. Ariko, ça échappe au contrôle, à la régulation. À mes réseaux sociaux, ibihugu byose bica ariko birarondera kuko ça touche à la liberté individuelle, mais ça a des conséquences sur l'ordre national, l'ordre mondial. Ndashima ko ubushikiranganje bujeje kumenyesha makuru narabonye ko bwegeranije abasanzwe bakorera ku mbuga nyagiro bariko bariga amategeko yoja kugira abigenga kugira ngo twiyarinye ku bindi bihugu bimaze kugira des cadres légaux kuko vy'ukuri barabonye yuko l'impact dans la société, dans les pays peut être positif ou négatif kandi durablement. None ati mu matora bovyifatamo gute abo twita les leaders d'opinion, c'est quelqu'un dont des idées influencent la majorité ahabaye mwishure ku kazi. Hariho ikintu nk'umukuru w'umutumba akivuze naho yoba beshe umutumba wose uracemera ati yabivuze umubaha wacu. Ni ukuvuga yuko les cercles d'influence ni nyinshi cyane, nico gituma abari ngaha gwaruka abaje baserukira abandi bomenya yuko uruhara bafise rukomeye cyane. Urongoye imbonera kure muri commune kanaka amenye ko ijambo ubutumwa azocisha muri WhatsApp buzofatwa nk'itegeko ryo kugendera. Ni ukuvuga ni kwiyubara amajambo tuvuga, mu kwiyubara ingene twitwara, dushikiriza ivyumviro. Nyene iteko myanga mukuru hari ijambo yavuze rikomeye ati tubugwaruka ruzi ubwenge, ariko ugwaruka ruzi kandi ko naho ukuri bivanye n'ukungene ukuvuze gushobora kuba ugusambura. Kumenya kushikiriza ivyumviro ni ikintu gikomeye cyane. Nagire ngo babivuze cyane ibyo gukingira amahoro n'umutekano si mu ntambara, si amasasu avuga. Uno musi turazi ko ibihugu naho hari intambara, hari izindi ntambara zibera ku mbuga zikomeye ngira zihakwa no gusumba izibera sur le terrain véritablement. Turavye ingwano iri mu bice vya Ukraine n'Uburusiya aha mu karere, turazi yuko imbuga nyagiro kenshi nta muntu aryama atabonye ibivugwa kuri ivyo. Mugabo bikorwa n'abantu bibereye he mu vyumba ngahe Gitega he umuntu akemeze bibereye muri Sud Kivu yibereye aha. Kubera iki ni telefone arashobora gutuma jewe akamvugisha ibintu ntavuze. Arashobora kwemeza ko bakerekana Madame Clarisse ati idrone iramuhitanye bakamutwereka yapfuye kabisa mbwa Imana murinde n'akarorero. Nshatse kuvuga yuko dutegerezwa kugeraho dushishoza. Yavuze le cycle de l'information ni ikintu gikomeye cyane, nico nza guhereza ko kugira ngo les responsables batumiwe ngaha bakigendera bazocigisha n'abandi. Ibihugu rero biriko bishira uburyo bwinshi mu gukontrola ibivugwa kuri bo ku bihugu ku mbuga nyagiro. Uburundi uko buraja ku gihe, ariko hari abadusize contrôler le narratif national. Nukuvuga abandi bavyita ni propagande numérique, ni kimugabo birafise ico bivuga. Ico nashaka kuvuga kuko ari byinshi bivuga kuri iyo sujet ni kugwanya ibihuha n'amajambo acivutu muri uyu mwaka tuko turegereza amatora. Umwe wese arafise uruhara
umuntu afise telefone afise WhatsApp afise compte X Facebook YouTube n'ibindi Instagram n'ibindi arafise uruhara ari responsable y'amajambo avuga ikintu uvuze kirarenze statut ya WhatsApp burya statut ya WhatsApp irarenze statut bivanye n'icuri nico gituma dukwiye kubigendako gahoro tuvyigishanye twige gushishoza rero nkuko bivuze ni d'opinion niyumvire ntisinibagire kuvuga yuko ari un éclaireur ategerezwa gufasha abene gihugu gutahura ategerezwa kuba un vérificateur ubanza gutangaza ibyo yatohoje kugira ngo ntahave igihuha kimaze kugenda ntigipfa kugaruka turazi yuko mwatumye tugaruka mu bihitiye myaka 2015 hari ibihuha byinshi byatumye imiryango ihaguruka izabo bagahunga kubera ibihuha ufise abarongoye naho baba babiri batatu nyuma yawe utegerezwa kumenya yuko uri umueducateur umuntu yigisha indero abantu kwigisha abantu ati ibyo mubonye byose mushishoze ntidukwiye kuba abatangaza ibizana ama views warondera kuko benshi bahembwa murajya kuziga mbuga nuko benshi baje kuraba nico gituma usanga bapublier ibintu bicivutu amatitre accrocheur ngo murabi bibereye ngaha no ngaha nakana nakabaramaranye ugiye gufyonda ugasanga ariko yerekana ibidandazwa vyiwe ugasanga ngo murabe ingene abantu bazwi dumwico kwega abantu kugira ngo ugiye gusanga umuntu ko yidandariza isabuni ari kugira gusa acivuto abantu hama abantu kenshi bacha babipartager sans même vérifier basha twari ikintu twabonye cyo muri Somalia murambabarira ntanga karorero muri Somalia hariyo video imaze sirikira kuri X na Facebook ngo le président de la République s'est battu avec le président de l'Assemblée sinzi ko arababibonye biriko birasirikira alors que ari video itariyo mugabo ukajona n'abantu bize baminuje ngo hewe ngo habavye ngo wabonye ibyabaye ngaha no ngaha biga rero birateye isoni kuronka umuntu partager c'est une responsabilité partager umenye ico bukoze biga tuja mu groupe mfasha umwanya munini kubera nivyo duhanganye navyo ubu ubiga tuja mu groupe nk'imbonera kure canke indongozi ugaforwardinga ikintu ngo mbeke iki kintu ngo isoko ya Imana tubabarire mugabo turahariye dukavye ukabona igifoto bakuye kuri internet ngo no ngaha harahiye uri umugumyabanga ukaforwardinga ngo hewe ngo ndagikuye mu yindi groupe ngo nukuraba kweri ngo ivyo bintu birateye isoni biradutesha iteka nk'abagumyabanga yatubwiye ikiguzi nyakubahwa president wa commission de la séance ikiguzi abavyeyi batanze kugira igihugu kibe kiri ngaha ntitugihungabanye rero mu tujambo duto tube bahagararira igihugu ku mbuga nyagiro nyene iteka mu nyemerere ko ndabaronse ngaha baba izindongozi ngo yabandi ndabasabe n'ukuri umuntu mbega hari mbona kuri ngahe dafite telefone dukiriza adafite telefone tuzibagurire bose barazifise ariko nyene iteka nk'ijambo mwashikirije nigiye aja ku mbuga nta n'abantu 100 baza kuri sangiza abandi mugabo tu video dagira ico tumaze urabambaye ubusa urabagize iki turiruka ariko ijambo cyubaka abagumyabanga tugacisha kuko tugira uko turazi nagenza burongoye mbonera kure jewe simbuze yego nk'urongoye gisata ariko nimba atamasasu duhamagariwe no munsi kuja kurasa nibaze ku mbuga ubu vyaroroshe nta marasa seseka murakoze nagire mvuge ntitugire CNDD-FDD